Ndashimira Imana yo mwijuru mana itanga itarya iza kurya twaza tuyumvira ngo ijya byinshi yashigumira mwijuru aca sha Ariko Yesu narataragaruka amadesi oya urazi gituma ibintu mpamweretse umusumari waruta Abisi hanini namwanya yamuhaye yaratse kwabwira ubutumwa bwo ngaha ku isi Abisi nabo ntibamworohereze nta mwanya bamuhaye Yesu nawe yaje kwatikanigire mu ijuru fasa Abisi bace baragambana kubera Satani yari yarabonye bya bintu byiza mu ijuru yabati abantu no kubahindura bamwe bariyambiza aronse umwe aguha miliyoni ubunyene uco yakoze iki miliyoni anibikorwa ntari kindi amafaranga makama wo miliyoni ngati bamfuka miliyoni niki nagara frere 1 million c'est quoi vraiment je gara frere miliyoni niki chevite wiwanje wari ntwara miliyoni 3 ya muri Kenya no nkora ce Kenya clip apana ngabo Burundi vanzani ibintu byo burofa ntanzijwe ibintu vyizanye oya ni ibintu wakoreye wararipambaniye acha shagarafe nemeye ko rangi cipambarira hose nari rofa jipure iroroshe ibintu reba yambarira hose nani numva ko yoroshe nimbaraha imbere nimbaraha inyuma urumva urampara abarundi general bahazi je ntabarundi nkeneye abantu bari hanze kubera abantu bo babarundi bafise izari mu magufa umva uteye imbere bace bababara akarorero garafrere ushutwe garafrere Abisi nabo bazokunda umeze neza utakase n'umudemu garafrere azokunda umeze neza utakase ufise amafaranga udafise amafaranga nakubona araguhemukira kandi wewe igihe muri ujya mwanya ufise akazi uramubona ukamugati sheri bwando shaka iki muganirize ndagutware muri arana garafrere atamuzunga arashika hejuru nta numwe ni kubera iki bagarukira mu kirere gusa rabira izuba izuba ryonyene Chimwa numvira garafrere harakano woshika mwico hari izuba ge bimena n'umute madesoro maze gufungwa rimwe cya kabiri acha shagarafrere ance wance ngo dutampe nsense aho nsense ngo dutampe nsense hari yahejya kwa mutama ndazigumwa na umutima arankunda ndamukunda arankunda ndamwemera icyo nso kwimanso kwinogera hance wance abafana nabo ni beshi abana afana kwe munanifana murangyohera ndabemeza ya sosa kichwa za kuwaza kichwa Afrika shoke mumeze neza nawe muraho je ni fresh ndashimira Imana yo mwijuru mana itanga itarya iza kurya twaza tuyumvira ngo ijya byinshi yashigumira mwijuru aca sha kensa rapa kabisa Yesu kuza sepeja kuri 5 turi kumwe na Madesa boy aca sha rekasha iyo nguho umwanya aho nkina warabona katari heza twarirutse nibirenge birashuha kumba mwisho nari totomoya kumba mayisho nari totomoya acha sha kesarapa sosa kichwa za kuwaza za kupasua kichwa Afrika shoke umwana aryohera abafana sana mini kesarapa yamhera kanja garafre yabikamunda nawe bimeze gute garafre je ndameze neza sana my brother nacha sha ni CK nakubali CK bimeze neza ne CK uri kwisi ni CK apo ni feshe sana garafre kuno umuntu kimubona hari gihe uwundi mwana utazomubona hari abandi bigira vyinshi agoma kugira abantu batari mugo twe turi mu ngakino nyene kiwacu je ndi muri je umva yaje nyine yaje ntigera ihera man kabisa Yesu Madesa rero buheruka twarakoranye ikiganiro yarakunzwe n'abantu benshi cyane abantu barashimye novuga content ya Madesa abantu benshi baragukunze cyane Madesa sana asante abantu babikutse Imana bahetse Ariko Yesu narataragaruka amadesi oya urazi gituma ibintu mpamweretse umusumari
warutaha Abisi hanini nta mwanya yamuhaye yaratse ko abwira ubutumwa bwo ngaha ku isi Abisi nabo ntibamworohereze nta mwanya bamuhaye Yesu nawe yace kwatikanigire mu ijuru fasa ntabikoze agabuza abanyarwanda ngaho gira fasa ngo fasa bigire nk'umusatsi ashegira mu ijuru tuniso kabisa. Uyo ni Madesa akubwira ati enisoza kichwa shashkei amadesa boy umwana kiyagana bana bake arabacana Madesa arameze Madesa gushiki yonde nani biode jewe jewa uri yanuri ivyo munatsi byo bonanda huma no bugesera bugaka nasho mutwi wanje shura amaso yiwanje shura bwinye by'iwanje amadesa boy arabacana Madesa danger rapper kabisa uyo ni Madesa. Turiko turasezera umwaka vuba tuzoja muri Noel. Yesu azovuka vuba. Madesa wowe witeguye gute? Aje kugira kimose Yesu akivuka umwana mpunga akivuka ntibamwemeye bategya Yesu arakorose none tumwiteguriye gute ko agira avuke muri Yesu yarabikotse nkawe nyene kino gusabisi bace bagambana none ko agira avuke none itariki 25 agomba apfuke ndabitsi kibe gusatu ndakunda abantu kimutima ntacunze Yesu we yaje yigisha ubutumwa bwiza Abisi bace baragambana kubera Satani yari yarabonye bya bintu byiza mu ijuru yabati abantu kubahindura bamwe bariyambitsa razi kuyambitsa ikintu gisiguwe hajyo bugambane y'Imana ubwiza naguhaye uci ubwonona acasha ciwaze abantu Satani naca dufatira tukime gusa jewe mana zifita nka message je sinzejo nimpamvu mfise indirimbo ndazejo atsoba riheza neza cyane nanje nditseye ubutsima ni mana nasikiye aninje muri rapa bariso kabisa. Uyo ni Madesa rako akubwira ati rero tumwitegure nuvuga rero Yesu bizoba bimeze neza cyane itariki 25 Madesa ico gihe uzobukusengera hembega jewe aha kwisi ko Imana terano wowe usengera kwanza Madesa jewe isengero yose urinjira nayibonye ngaha kwisi sinabonye mu ijuru mana ndashobora gusenga tu wayibonye ngaha kwisi ntiwayibonye mu ijuru sinabonye mu ijuru ndasenga tu nkavuga nkereke Imana umubaro temana bona marira ngo wowe aha kwisi bona Yesu ntivyamworoheye grafre hari cyambo Yesu yigize kuvuga ati niyo babanka ntumenye kade wenyene hari watanguwe kwankwa uwo ni Yesu acasha kensta atwitangira ku musaraba kabisa. Ni Madesa urabona na style waje yambaye yaje yaberewe sana no musi kabisa ni red kawaida mzee umetukelezea kinoma umependeza sana basi kituma chekarafa nabikose nkuko kibwi wanje General buzima nakuriyemo nakuze nabi sana ntanafise cyo fungura mu kubera Imana yampaye ingabirano yo kuririmba ni ya comedy Imana arabinkoreye kwenda shimira Imana ati kabisa niyo mpamvu no musi waje uberewe sana kubera nivyo yushima sa boss beshi ba Peace Square ujya muri village umugenzi wanje kana freestyle zihabura ni wananyambika nanzenye na Oscar namukunda cyane aranyambika na mutima n'abantu nyene biwanje banyambika abona abantu novuga nafise no manager wanje ari Canada nko kubera ubuzima butanyoroheye nanje ndi mu mane ko twobonana none nigiki umva uzora bugiye nk'umugasho umva mugasho bakwegetse mugasho umva bari amagora bari hasi urumva garafre amagora ari hejuru umva nta yindi komba ugira umva kaba kanyanyaye umva ni soza kicwa zakuwaza soza kimaso uramaze kubona umumasa maze ukoroka hejuru garafre yo abari karagwanira umwana we umwana wanje ujya gute reka nze kwana komba mwisho sifuko batwenga urazi kupfuko batwenga nta murengana mu barabara bitwengera karanyanyaye byarase ujya wapi nta mahitamo ndamufitiye kabaye byo gisigura kabisa niyo rero icyo isigura mu mutwe turabona yo
ishavu iminyororo inzara mu nda inzara mu magufa isirago icungu ibibazo ebana ni ibintu vyinshi nire tu basi acha Yesu akuza Step Media nakwambia leo tunakula show Madesa anatupiga blage sana Madesa umuntu waryoheje ku bwanje no kwifuza yuko kwandika muri commentaire afuma gucera n'igihumbi vraiment andika muri commentaire turaza gutanga inimero kandi Madesa wana telefone ufise turagutanga na mikashi yawe ariko umuntu wawe kwifuza basi yandike kuri ziga nimero azonde uranyize ko ndakwize kabisa yandike kuri zo nimero ziri ngaho tubandanye na show Madesa aratubwiye ati i rero niki Madesa isirago iminyororo icungu inuma mu ishamba inuma mu ishamba ni numa nyene igurutse nyene ntibiza ahantu umva mu kirundi cy'isavuka mvuga inyoni iguruka yisinze igiti umva yanuma itsoguruka ivuga ati haga ndahatse igiti ndazi ko ngwaho nkaronka umuceri ahantu nyene cyasosa kimaso umva tu burya ingwara bayatira wayibonye utarayewe nace kuma yitwengera ibiki nibiki ntacabazi azobaze ndakunda ujya muririmbye arayimvye uzona abantu bisaza icubaza yarangiye sana Did you feel bite uja vile huza wabile kweli kensa warakotsa amateka aho uri hose kweli ubawe yarangyoheye ariko ikintu cangyoheye uzobona beshi bisaza ariko barakenye urazi gituma akwaca mu kandyoheye ubonye nk'umuntu yaberewe ntacafise mugace umwe nk'umubarabara kubera banzi n'icamamare ndanisa amateka amadesa kubera ndenganye naberewe bagaca bancora abana amadesa ataona na desa nace numviriko jambo nagyumviyemo ijambo rinini sana kabisa Yesu urukumva yuko Amadesa n'umwana w'igihugu umwana w'igihugu cyacu yaciye mu masirago menshi cyane sana Madesa sosa kisoza kuwaza kupasua kichwa Afrika shoke umugenzi niki kuri Madesa umugenzi urakoze sana umugenzi n'umuntu yo gufasha yurimwe begoye ubabaye kavuga tigani furani tindabe tigarafre nk'umbati nka benishu woncura nk'izo demiri nk'izo kazimfasha nkacamuka tigudi furani ariho abantu benshi ameze ari abakobwa benshi bafise ingeso abakobwa nabo nyine bafise ingeso garafrere bakunda umuntu ameze neza atagase ari mu birato yambaye neza mu magorwa nta n'umubona ni kubera iki je nakura umutemu umutemu yitwanje yashemwe indirimbo yitwanje wanje ngo dutampenze nzenze ngo dutampenze hari yahijya kwa Mutama ndaziga umwana w'umutima arankunda ndamukunda turakundana ndamwemera aranyemera nzokwima nzoginogera wanje ngo dutampenze nzenze urumva iyo ndirimbo nayo hari impamvu woyimbaza kubera iki rero Madesa azo ndirimbo mutemu wanje naramukunda sana namurukundo gwiza nta nico nanamwima mukomba mwishugarafre acha ampemukira makunda abantu ngo baje ngo ni imodoka urabona garafre abisi kuno ameze kibagoye garafre ndakunda abantu kimutima yabo ntaconzi niyo mpamvu none bakwanka Uje urazi gituma nuko bera ntwara gapira nyaruka umva ugurira amapoto abisi basinda ntubizi yo uguriye gatoya yo yuguruye kadutsinde fasta umva yakora nk'abasazi kimwe gusa sibo hari cyabateniye numva ni satani umva ibintu byagenze aha nasubiye muri Bibiliya satani yavuye mu ijuru afise ishavu tereka nkoreye kuyobya abantu bo ngaha ku isi bose ndabayovye bagende urabona grafre kombe yabaye ngaha ku isi ni nini cyo achasha grafre achasha we kawuka urabona grafre amukurambere igize ko mbwira ijambo ryiza umuhinga wa byose uvuga amajambo make vuga amajambo make uzobazwe make kubera iki sawo wisaye satani hari yamwicu agomba kwifuza Yesu
Yesu nawe akavuga ati jewe ni jewe nukeneye wewe konoza hasi Yesu nawe akavuga ati uyu muntu umugambanye ti wapi toa sanu hasi fasa hasi yarababaye Yesu yararavye ati none ko naremye abana banje ndiko ndabereka umutima mwiza niko kwazana ikibaya terune satani nje ndamuremye kweli none anyipfuze aminduke sha acha sha oya fasa hasi tukubonere hasi niyo mpamvu Yesu yaciye agwana komba mwisho avuga ati wewe uzoguma muri minyororo yimupfuze muri byo minyororo garafre urabaza cenda bibonye iyo minyororo ariko acha mwe muri ngakwisa ko muzotekereza mukiri ngakwisa uzovuga ati mana warakotse ko mu mwanya je namubonye narababaye kabisa Yesu urukumva yuko Madesa sarabana n'impanuro twati tumenye ko twokwigenza ati iminyororo se kibarimwo wowe uri umuntu rero kumbure bayigushizemo urumva ko ucimererwa nabi twinyororeza rero Madesa dukundane sivyo none iminyororo imvana hano safi abisi ni turabana beza oya turabantu babi ndakunda abantu abeze yajambo ndakunda abantu ikiri mu mutima yabo ntaconzi girlfriend nuwagiye rune abagiye mu ijuru baratubwira abapfuye baratubwiye bagiye hari umuntu urumva girlfriend ntabwo turacyategereye shari girlfriend acha genza niso za kichwa za kuwaza za kimaso maso nawe akorotse hejuru n'umutwe urameneka niso umva bari so kabisa niyo mpamvu rero washizana mu mutwe yo azisigura isirago iminyororo intuntu icungu ishavu umva inuma yo mwishamba yironderera geography inuma yo mwishamba zimeze nk'ababandi bana ngo mbe mwana wafunguye oya kompani yiwanje niho muracenda imbandirimvo iyo nguha umwanya aho nkina warabona agatari yeza twarirutse n'ibirenge birashuha komba mwisho nari totomoya komba magisho nari totomoya achasha Madesa dori original kabisa uri Madesa akubwira ati leo ni leo Madesa uko turasezera umwaka Madesa girlfriend Yesu abane natwe ntawuzejo napise ndirimbo ndazejo azoba riheza neza cyane nanje ndizeye girlfriend indirimbo yakoze kushavu efise indirimbo nyinshi sana ngoma nyinshi ku makomedi menshi ariko nturara mu manager nturara mu manager acha kuzana kubera ibikorwa nivyo vyivugira kabisa abantu kumbure barashura ko bavuga ko Madesa bamukunda cyane Madesa n'umuntu afise indero mu kibano bakuvuga neza bitandukanye n'abandi bantu kubera kino ne Madesa asante urakoze urazi gituma je nakoze ubuzima bwose sinigeze ndigira umuntu watari sana narashe mu buzima je bwambabaje wombatse ikintu cye cyambabaza kubera iki wababajwe niki cye ikintu cyambabaje girlfriend ubuzima nashemo sinigeze nshikirofa nakuze kiboyi ndaramubarabara nca mu buzima bwoye sana ebana hamwe nza kumesura n'impuzu ndumusta ndikengista kuri kwimana acha yo komba ndayugwana ko narabona ati rikananje chegensa hageze nca mu life za kumesura impuzu yo kumesura impuzu mugo ndavuga ati saa 8 saa 9 igeze nabangiye hari efe kurumanga hariya efe mu kaburi kwereka Imana umubabaro Imana ono mubabaro yiwanje je ndi umuraperi kandi umwana w'igihugu na perezaranze Paris never none gute mu Imana ndabura ikintu nyishura ugariko jewe nubu ndacagwana numama nacembuga ati je kari jewe kabisa kandi je girlfriend Jefise abantu benshi bankurukirana benshi sana baragukunda cyane Madesa right now uravuga ko abantu ufise abantu benshi bagukunda cyane kandi bakurikirana sivyo none muri abo nyene uraronse umwe aguha miliyoni ubu nyene uco yakoze iki miliyoni ani bikorwa ntari kindi iki ni bikorwa ibikorwa nyabaki
bikogwa gukora umuntu ari kukivi je none ko ndi kukivi gukora ni gukora nyene nimba mpaye iyo miliyoni nkavuga ati apana miliyoni garafu umuliyoni umwe wagoye umuliyoni umwe gusa n'amafaranga makamo umuliyoni ngati bamfuka umuliyoni niki na garafre million c'est quoi vraiment je garafre umuliyoni niki je video yiwanje wari ntwara miliyoni 3 video yiwawe kabisa madesha shashkei amadesa umwana kyaga nabana bake arabacina amadesa arabanyukira amadesa gushika yonde nta nibihode hode cyo ni cewa uri yanuri ivyo munasi vyo bonanda huma n'ubwisira bukaka kensa rap kabisa ati rero umuliyoni niwo ukora clip yawe umuliyoni oya je mundoni je Ufise ukeneye basi nk'imiliyoni ngayo nk'umuntu yabashaka kugutera ari ya muri Kenya no nkorera je Kenya clip apana ngabo Burundi bazana ibintu byo burofa nta nzijwi ni so ijwi ryawe gusa ijwi ryanje ngacha kuzarira umuliyoni ati rero umuliyoni rero ntirana kimwe kumarira oya uratse gituma ijwi ry'iwanje nararikoreye si ibintu vyizanye oya ni ibintu wakoreye wararipambaniye acha shagarafre nemeye ko rangi cipambarira hose nari rofa wemeye kugira iki nemeye ko rangi cipambarira hose nari rofa igipure iroroshe ibintu reba yambarira hose numva ko yoroshe nimbaraha imbere nimbaraha inyuma urumfurampara kandi hose haba mu mutwe haba mu maguru hose urambara bironi nk'ikanzu mbwikanzu yongera bacisha kwambara kujya bambara ipantaro Abisi nico kimwe ati rero madesa n'ikibazo nari ndakubajije ati rero umuntu aguhaye umuliyoni no mu migambi nakimo yo kumarira mu migambi mu migambi arahari kimwe gusa ariko ivyo ntibikenewe none uronse basi umuntu ashaka kugufata mu mugongo akazara azanye uwo muliyoni ani beshi abarundi general bahazi je ntabarundi nkeneye abantu bari hanze kubera abantu bo b'abarundi bafise izari mu magufa umva uteye imbere bace bababara akarorero garafrere kushutwenga garafrere kushutwenga ndekara kukubwire ngira rero urazi gituma abantu bameze nabi sana abantu bameze nabi uti kubera iki Generalose mu manager nkunze interviews yiraba kuri Niko TV mu manager ankunda ari Canada aranyemera sana avuga ati madesa ngo ndaguye imitaye kumbe bagatwari kumwe ne wabaye abanje akavuze Fizo hari kweri big up sana big up kweri warakoze cheka nao fly now wabaye ni hao ndo hao wanakuchukia binadamu kweli wana mambo binadamu hawana mpango binadamu kiwapa mgongo wanabaki wanakupiga madongo noma sana abantu bacu baguhemukira gutere abantu kuno bamemukiye ntibanezerewe yuko cemeze neza kumbe je ntibazi nanje ibintu bafasha bashobora kuzunguruka rero baranjungurutse sana simbameze muri ubu buzima ndi muri ne niyo mpamvu wamuvuga rero abisi nabo bazokunda umeze neza utakase n'umudemu garafre azokunda umeze neza utakase ufise amafaranga udafise amafaranga nakubona araguhemukira kandi wewe igihe muri ujya mwanya ufise akazi uramubona ukamugati sheri wando shaka iki muganirize ndagutware muri arana hehe urumva hose rahayi yose yipfutse ukayimuha mukomba mwisho akazi gahetse usiga utoto moya none ujya kuko namukore ikintu cyo wibaza ko nabimukoreye nka jewe nyene mu rujya mwanya Imana yampaye umwanya cyumwana niyumviye ndafise indirimbo yitwa Anje wayituririmbiye madesa ariko n'ikibazo umuntu aca yibaza ati mbega umuntu yogira gute kugira ngo abane nabo babisi abo bisi uriko uravuga ko bameze nabi oya niho bahindura atere Yesu wenyine we yo bahindura nawe yarabahunze ko numva mu kiganiro gero ko watubwiye ngo nubu ntazogaruka
azogaruka baramubambye kumusaraba aragenda n'ubu azogaruka azozaho ingisuma azozaho ingisuma akorotse nyene nkawe nyene kubera mubona nk'ubu uri Yesu uko tugowe turi mu minyororo urinde wewe aho cyamfata mukandiko nk'uko fasi mugari ko nawe yabahaye umwanya acakinira komba yiwe ni mwijuru kugira frere atamuzunga arashika hejuru nta numwe ni kubera iki bagarukira mu kirere gusa rabiri zuba izuba ryonyene cyamwana numvira karafre harakano woshika mwijuru hari izuba ge rimena n'umutwe rimena n'umutwe kabisa Igesh Madesa ikimbabaza ari kimwe nturagira na YouTube Madesa uri muririmbyi arazi kuririmba neza ariko nturagira na YouTube vraiment oya jewe muri no minsi ngome ndabikore kuko cegara Afrika ikintu cagiye kuba ntagikora ama interview imiziki hari impamvu urazi impamvu ubukene nishavu kabisa uko je nifitiye ishavu karafre uko je busasigeze sifungura abandi bana bako barafungura ngo je nanje mba ndibere mu mane mba ndiko ndumva ati nje mfungura gute umva uwo mwanya mugo je nako ntakoragwa nakomba mwisho ugira uburundi bwacu bumenyekane bafizo basatupi kugenda be nanje yuko Burundi basi bovuga ati hari umuntu ayutanguriye je nkarazi karafre nga mu Burundi je nkandiko ndabaza ati hari umuntu ayutanguriye simbona kabisa Yesu nuva mu gusozera Madesa ari indirimbo yakunda kuririmba cyane n'ibihodi hodi ndirimbo yitwa gute Jenny jewe yitwa gute Jenny jewe kurikirana wayise Jenny jewe kubera abantu benshi barahemutse mugo komba mwicanshe umva nizibiri indirimbo nkunda mu buzima bwanje komba mwico na jewe ni jewe Madesa uramaze gufungwa rimwe cya kabiri aja shakara frere haji ingwara weratire wayibonye utarayibona nawe aca yitwengera uko nta bintu ababazi umva arabaza niko baza ati byagenze gute acasha atiramaze gufungwa Madesa rimwe uberuka baguhoye iki shekino bamoye karanga muntu ko ndirenganira ntase mugabo urumva kugenda takaranga muntu ufise n'amakosa Wana makosa kinoza ndumurimvyi cyo ivyo si vyiza gufata umurundi wawe nabi harimo na imu mutwe ariko ikibazo cyarifuza kubaza Madesa wavuze ati ngo wafunzwe he mu mpimba nafunzwe mu mpimba wari wagize iki jewe bari bamoye nagizwa karanga muntu mugari ko muri uwo mwanya ariko barambesheye ariko vyaragenze neza urava vyaragenze neza mugubundi ngaha niko ndapiga isuri mutasa tupiga isuri kabisa turirimbira Jenny jewe re Jenny jewe wani ntiyobura barabizi n'abafana tupe sasa kapira ya mwisho Jenny jewe kushikiyonde nane bihodi jewe ni jewe uri yanuri ivyo munasi vyo bonanda homa no bugesera bukaka nasho mutwe wanje shira amaso yiwanje shira ubwenge bw'iwanje shira amabwo yiwanje niragwanitsira yiwanje ronyure nemera kuranga ikibamara soko munande ubuzima Angel turanda na Angel Anje naipenda sana waikundi iki Anje ise sare nziza anje wanje ngo dutampe nsense aho nsense ngo dutampe nsense hari yahejya kwa mutama ndazigumwa na umutima arankunda ndamukunda arankunda ndamwemera icyo nso kwimanso kwinogera hanje wanje ngo dutampe nsense achasha turagiye amazina ya Madesa cyo dusuzira ikiganiro amazina yiwanje banyu matazirano yawe matazirano yiwanje banyu ntawe yankira Jeremy ayo matazirano ituma banyu ntawe yankira Jeremy papa wanje yarapfuye che papa wanje sinigeze ndamubona kweli sura yiwanje kaje ni kintu cyambabaje ukuyumba bona papa ari kumbwira ati mwana uzogwana komba iyi niyi we biri gute
je nakutse nabi nafise nakutse nabi ntanabona namadesa ni kukimana nanje ndi umuntu nk'abandi acasha urumva rosasa papa wanda carapfa maze kwitaba Imana nanje mvuga ndi nk'urya mwana umwana muto ntaco nzi atazi kibi n'iki acasha murata papa niko mbanzigwana gute mugicese mu buzima n'abantu bako baranyumvi barandaba biraryoshe ukuri unezere mu buzima muri chapo mu buzima kabisa igese sinima desa kubwira ati impamvu bamwise Jeremy wabitubwiye sivyo none ariko nariko ndakubaza ati amatazirano yawe nayahe amazina abantu kunze kwita mu kibano tuzi madesa yo turarizi madesa shashke banyita shashke amadesa mwana wibuke yagana bana bake sosa kicwa sosa kuwaza acasha amane kensta rapa mwana huma inuma yo mwishamba inuma yo mwishamba kabisa bakunze stepede kuri 5-7 twari kumwe na madesa ndagushimira cyane bro nawe nakupari tagenze neza sana kweli gensta mu mwanya ukimbona hari gihe uwundi mwa utazobukimbona ega madesa agiye hehe katakiboneka kandi we ntuboneka wewe nta na telefone ufise je ni showbiz iwanje kugara frere none ni waronka umuntu ashaka ko mukorana nazo ushaka kuronka gute kundonka zo gutelefona kuri YouTube nta nomero utanga none wewe iriko madesa shashke umva Kensa yisiragwe ufise indoti yayo madesi turashaka dusoze Jeffisi inoti wanze no iraha sindo tabona ibintu bindi mu maraso hago je nti wanze nkariri we nk'abatupake bapfisha basa tubibafizi no to Jeffisi yiwanje kumusari nk'abajya oya para kumusari narabikoze nabo barakoze mu bihe bigoye reka na muri ubuzima turimo nabo nyine barabiciyemo kabisa kuza stepede kuri 5-7 akajoshe rigahora mwitamaza kumwe na madesa akubwira ati abisi baragoye acasha niwo bahindura atari manze kubahindura na Yesu mwana w'Imana acasha garafre reka ahubwo wewe utosenge iyo uryamye Imana ufate nje nukende munzima samana chenima igyandirimbo ndaze cyo azoba riheza mugo ukunda cewe ni cewe ndabezi cyangwa imenye urukunda yizi oya ndaze indirimbo kunda wewe wankunde yiki bebe wanyanke yiki bebe sigaho abakobwa ndabazi mutse nkunda ameze neza mu bihe bigoye nta numwe mbona mu murimo bigoye murangenera acasha nk'abasondirimbo umvira mu bihe bigoye nta numwe ubona utsura abagenzi besho Ufise haje utsura umugenzi mwisi ukenye cyane n'umugore wawe utsumurabi ukenye kensa abantu baragoye sana aya bagore bashima oya wapi uratse gituma kana uratse gituma urafise umugore wawe base munsi base bifate byabaye urafise umugore munsi aragiye ntumutwaye n'imodoka ntagiye chemuko chindi konda gena against nkuko nyene fasta ndamuramukize nyene ameze neza amakuru yawe ni sawa we mwari kumwa cha kwibagira aca yibuka jewe kandi nanje rero sasa nta mwanda muhatebire gute ugiye he kubera abamama nabo hari abamusanga biyoroye kafise amabere mato aya amabere mato rero nitwatuzi kari nkumi cyangwa n'umumama muga abantu betuze n'abamama ngo tuge mu barabara turatongotse nivyo vyiwacu Yesu abane namwe haguntu umuntu ankunda kwera ndungikira ikintu afise cyose je nawe oya nawe utondungikira amafaranga nyere ku rukundo kimbona ngaha kwisi ivyo nibisa amafaranga nibisanzwe mugubone ko turi kumwe urazigara from mu mutari kumwe mu rugendo ugende mu muri kumwe
tokele ya mbali ile tunibasi yes muti wa banki ajya fizo kweli nimpamva ya mari namba hari ibintu abarusha rapa oya nuyi yarakira umusore fizo yaragishoshe Gomara ngine tena bado niko nane nyumba kama kawaida bado nazidi kutamba na wakilisha tunale ya achasha kawaida kweli nakubali mtu wangu wampaye umwanya ndofesha achasha gensa barambaniye mugari kimana bishatse jinsi nka cewe nyene oya mugorapa imwe ntiyobura iya amane ya mwisho dusozere ko mba mwisho abafana nabo manzura abafana grafire manzu berekana abafana nabo ni beshi abana abafana kwe munanifana murangyohera ndabemeza uri mutemeje sinemera mutemeje sinemera muranyemera bangita gute ama abafana nabo kweli basase nabahesho nendesho mushaka indirimbo yahe garafrere iyahe neisapse mwebwe nyene iyahe yobanezera y'ubuzima bugoye y'urukundo y'ubuzima bugoye iyo ngo umwanya aho nkina warabona katariyeza twarirutse n'ibirenge birashuwa komba mwishu nari totomoya komba maisha nari totomoya arabacina amadesa arametse amadesa anyikira amadesa sana amafaranga leta feshe